womenga ibintu ndiko ndavuga ndiko ndaswaganya mukanya nsozera ndabatera inkuru ni inkuru ngire ndabatere ngaturumbura amaso uziko mfise na manini nkaraba nkabura wa muhungu we uziko wateye inda ukayihakana umwana bakamukorora wa mukobwa uziko wakoroye inda uyo mwana mwita izina ubunyene nimba umwita uti ndamwise Eme Irakoze ucutsana ngaho umusabira imisa umubwira uti mwananje Eme Irakoze ndakwemeye ndakwakiriye nk'imfura yanje ndagusavye ikigongwe kubona narakwisharije nari kukubungabungira ubuzima. Iyo tugiye kujana utwo kurya twaboro tubanza kumurya ko posteri ukifotoza selfie ukacushira kuri stati ngo ndakunina hazamana wampaye ivyo njya n'ivyo mfashisha boro. Uyobore mu buzima bwacu mu miryango yacu tuyobore twiyemeje twese kuyoborwa na Roho w'Imana tuyobore ewe Roho w'Imana ewe Roho w'Imana tugire Kristo bavuka intore z'Imana. Hari gihe bishika mu buzima bwacu umuntu akibaza ati mbega jewe ndinde, waraba ingorane ubayemwo ukiyumvira uti mbe Mukama je warampevye, waraba ibibazo urimwo uti mbega jewe ubwo Imana yobinzi, mbega ubwo iyo senzeho hiranyumva, ukaraba imitwaro ufise uti mbe Mukama jewe nakoze iki, none je nacumuye iki ngo abarije nguma ndemerewe n'ibi vyose. Inyishu ya mbere tuyironka mu gitabo c'umuhanuzi Yeremiya ikigabane ca mbere kuva karongo ka 4 ku karongo k'10. Imana yamubwiye ngo utaranasamwa mu nda yo wakwibarutse nari ndakuzi, nari narakwitoreye, nari narakugenye. Amen. We uri ngaha nturi caduka, ivuka ryawe si accident, oya we uri mu mugambi w'Imana. Utaranasamwa mu nda wakwibarutse nari ndakuzi, nari narakwitoreye, nari narakugenye. Bisigura ko ivyo ubayemwo vyose Imana ibizi. Mu gisabwa ca mbere Imana iciza ibandanya ngo erega we uri uwanje, narakwihamagariye mu izina uri uwanje. Tugire Kristo bavukanyi mugende mubaza abavyeyi banyu uti mbega mama wamvyaye wowe utse umunsi wansama ntazi isaha n'umunota. Abenshi babimenya heza indwi zibiri, indwi zitatu, kwezi, mugabe imbere yuko wowe usamwa ngo Imana yari ikuzi, Imana yari ikuzi. Mu nkuru nziza na Imana igahindukira ikatubwira ngo hewe ngo n'umushatsi abagashatsi kamwe ntigashobora kuva ku mutwe wawe jewe atavyonzi. Mwumva ukuntu Imana itwitwararitse ngo n'agashatsi aragashatsi ngo ntigashobora kuva ku mutwe wawe jewe Imana yawe atavyonzi. Naco gituma iyo Mana ntishobora kutureka, iguma iturondera aho turi hose kandi gashaka kugendana na twebwe. Naco gituma yavuze ngo uramenya kuri n'agaciro mu maso yanje. Amen. Aho twebwe turengana tukavuga ngo
ujya ni wa mukene makuru atarenganye, ngo ijya ni ya mborerwa Rudoviko irenganye, ngo ijya ni ya maraya yo kwa Minani. Oya, Imana yo irazi ko nubwo uri muri ivyo wowe ufise agaciro ntangere mu maso yayo. Aho twebwe tugucira urubanza, aho twebwe tugutuma urutoki, Imana ivuze ngo erega naratanze Misiri kubera wewe, naratanze ibihugu kubera wewe. Naco tuma yaratanze ibihugu yongera itanga n'umwana wayo kubera wewe. Ngo erega uri n'agaciro mu maso yanje. Ngo ni naco gituma ngo niwaca mu mazi ntuzotwagwa, niwaca mu muriro ntuzoshe. Tugire Kristo. Womenga ibintu ndiko ndavuga ndiko ndaswaganya, jengere ndabasabe mwinjire mu buzima bwanyu, murabe ibihe bigoye mwaciyemwo, murabe abo mwarukanye, murabe ibibazo mwagiye muracamwo, uca uvuga uti mbega Mukama jewe ndinde? Ngo rega ndavye ivyo unkorera Mukama sinumva nico novuga. Hari indirimbo nayumvise ngaha nyene muri korale y'igiswahili, ngo iyo ndavye ivyo wagize ngo ndarira n'amosozi, ngo amosozi y'akanyamuneza, ngo ndagukunda Mana ndagukunda. Wokwicara ukaraba mu buzima bwawe ivy'Imana yakugiriye, wokorora amosozi, vy'ukuri wokorora amosozi. Muvukanye uno munsi woraba ibintu Imana yakurinze, wowe utamenye nta kindi wovuga atari kunina izina ry'Imana, kuko iyo Mana yagukingiye vyinshi. Hari naho yakureka ikagucisha mu bikomeye, kumbi gukingiye ibikomeye gusumba, ariko ukibaza ngo irakwanka, kumbe naho nihiriko iragukingira. Uno munsi rero Imana itubwiye ijambo ryiza ngo ntutinye, ntutinye. Ivyo byose urimwo Imana irabizi, ivyo ubayemwo Imana irabizi. Ntiwibaze ngo iyo Mana yaretse kukwishura kuko itabona ivyo urimwo. Oya, igufise ku mugambi. Uwo mugambi rero niwo tugomba kwisaba ngo iduhishurire maze dukoreko inaduhindure. Amen. Bavukanye ntuzosubire kwiririra. Mw'Izaburi batubwiye ngo abandi bafise amafaranga, ngo barafise ibi n'ibi n'ibi, ngo mbega wewe wokwishimira iki? Izina ry'Imana. Ntuze wishimire ngo dufise mu mufuko, kuko amahera arahera. Abo twasangiye inkuka ya misa mu gitondo nibo nabibukije indirimbo y'umuririmbyi yitwa Kizito, ngo hakwi guhomba izemera iguhomvye, kubera ko wowe uri n'agaciro. Niyabona urudandaza rwawe ariko rugiye kuba ibigirwamana, izokwemera urwo rudandaza ruhombe mugabikiza umutima wawe. Niyabona iyo nzu ari iriko iraguhahamura, ari isigaye nakubuza kuja gusenga, izoyikwaka uyibure hakwibura wewe, kuko wewe ntaho uhuriye nabiryo uriko urarondera, kuko uri n'agaciro mu maso y'Imana. Bavukanye ubugira kabiri, dusabe iyo Mana iduhindurira izina. Ni naco gituma Mukama kuva aho banyitiye ngo wa mukene, ngo ya maraya, ya mborerwa, yaki, ayo siyo mazina Imana yadutoreye. Ubwira uti Mukama ndashaka uno munsi umpindurira izina, ndashaka ngo heyangumba Mukanesitori. Oya, umubwire Yezu uti Yezu hindura iryo zina, hindura iryo zina, bamenye izina wantoreye, kuko niwe wavuze ngo uri uwanje, narakwihamagariye mw'izina. Ayandi mazina bariko baraguhamagara si iryo Imana yaguhaye. Uno munsi Yezu araza kukwereka izina ry'ukuri ashaka kuguha. Tubwire Kristo. Ngiyi impumyi ngo yicaye isega, impumyi yicaye isega, ngo Yezu arenganye, ngo irabaza ati mbega uyo ninde? Ati ni wa muhungu wa Dawudi. Ati yo Yezu mwana wa Dawudi ngirira ubuntu. Ya mitwaro twabonecho, ya mitwaro dufise mu miryango yacu,
ya mitwaro dufise aho dukorera, ya mitwaro isanzwe mu buzima bwacu bivanye n'ibicumuro bituboshe, niyo tuza gukoma induru tumubwira Yezu ati yo Yezu ngirira ubuntu, ndarushe Yezu ngirira ubuntu Yezu, ndakwinginze Yezu ngirira ubuntu. Nkigihagaze ngaho ndongeye kubasaba, igihe muza kubona Yezu ariko ararengana, ntiwiteho kumviriza mugenzawe. Mukanya nsozera ndabatera inkuru, inyigisho mukanya igira ihere, mugabo kanya n'inkuru. Bavukanye, uze gusemerera, wambaze, uhamagara izina rya Yezu. Abo muri kumwerekana nabo biyumviririze batwenge, igikuru nuko utahana urukiza rwa Yezu. Bavukanye, ya mpumyi irahagurutse, iravuye muri bimwe yari kwirakukumbamwo. Mbega je na wewe gamuvukanye turiko dukukumba mu biki? Turambaraye mu biki? Ivyo bintu bituma abantu batugaya. Iyo mpumyi urenganya arayiraba akayiterera ikingorongoro ngo hiyo mpumyi hiyoki. Nanje je na wewe muvukanye, ikintu kidutuma abantu badukengera bakadusuzugura ni giki? Ico kintu turambarayemwo. Mbega nuwo twubakanye atuma bankengera bansuzugura? N'abana, n'ubukene ndimwo, n'indwara ndimwo, n'ubushomeri, n'ibibazo, ni vya bicumuro bimboshe, n'ibiki bintuma je na wewe muvukanye abantu badusuzugura? Ico nico dukeneye kwereka Yezu. Uno munsi natwe turakeneye guhaguruka, ivyo bintu tuvyiyambure, duhamagara izina rya Yezu. Bavukanye muze gusemerera mu muhamagare Yezu. Ubugira gatatu, bavukanye nagira ndababwire, si twese dushaka ko ubuzima bwawe buhinduka. Nukuri si twese. Hariho abarundi bamwe bamwe bahimbagwa nuko kwa muri kudodora iwabo, aterega bagire bansohore mu nzu ngurane ibihumbi 200. Hariho abantu tudakunda batera imbere. Hariho abantu tudashaka ko wambara agatenge keza. Hariho abantu tudashaka ko wambara costume ngo ubegwe. Hariho abantu tudashaka ko abana bawe batera imbere. Hariho abantu kubera inzigo nyinshi dufise n'amaestoma ari mu gutoboka. Reka iyo nzigo, ugurura umutima wawe. Muvukanye no munsi urukiza rwa Yezu rushikira he? Hari uwatanze ikiganiro avuga ngo mu mutima wawe umuvuga ngo ujye yambwiye ngo sanabi nzomwereka, ujye yambwiye ngo ndikirofa nzomwereka. Yezu akubwira ati ivyo banzu bisohore, maze ivyo utengase mu mutima wawe no mu kiganza vyawe birekurire mu biganza vyanje, utege ibiganza ndaguha inema zanje. Naco bituma muvukanye hariho ibintu ukeneye gukura mu buzima bwawe. Mbega abantu nibo bagupfiriye, abantu nibo bakuremye, abantu nibo bakugejeja. Nukuri nagira ndakwibutse muvukanye uri ngaha, yaba wariho kubera twebwe, nimva yawe bayarameze kw'ivyatsi. Ico ukimenye. Nuno munsi nimba ukiri muzima, si kubera twebwe, kandi si kubera uri ntungane, ahubwo umukama gufise ku mugambi. Uwo mugambi niwo dushaka kuranguka. Bavukanye bumvise ngo impumyi ihagurutse, bati eka gumiyo. Nawe Yezu ati murekaze. Yezu arashaka kumwegera muvukanye. Yezu arashaka ko wogumana nawe. Yezu arashaka ko wogendana nawe muri vya bindi vyose urimwo. Ingubi mubwire, ingubi mwereke, mubwire Yezu ivyo vyose urimwo. Tugire Kristo. Maze Yezu ngo ijambo ryiwe rirangure, yarivuze ubwo nyene cariranguka ati kira. Wewe Yezu aza kuguca iruhande mu gacerere ntangere, avuga ati mwananje kira uzobukize. Ati ngaka kazi uzokumva ejo ugutelefone utazi ntiyavuye. Akubwiye ati tambuka, vyose birahinduka. Yezu avuze nta wundi muntu ashobora kuzibira. Naco gituma uwo niwe mwami w'abami dusenga, uwo niwe mukiza w'ubuzima bwacu. Tugire Kristo. Munkundire
igice cya kabiri ni inkuru ngire ndabatere iraza gufasha bamwe bamwe. Mu mategeko ntiturekuriwe kwivuga, muga je singire mvuge ko ari vyiza nakoze, je ngire ndababwira ivyanshikiye. Jewe nize ahanyene mu Nyakabiga kuri CSK Persi Nyakabiga, hari ishure kurya nyene mubona interna bakaze abanyeshuri baguma bugaranye, twasohoka rimwe mu kwezi. Nari muri Louange, nari umukorezi byose. Mugabo umunsi umwe ndi mu misa nkaraba ba patiri umukate n'umuvinyu uri hajya. Ukazona patiri avuze ngo nibihinduke umubiri n'amaraso ya Yesu Kristo, ntariko mwakavyara mugaheka. None patiri akize ngo ujya mukate uracitse umubiri wa Kristo, ujya muvinyu uracitse amaraso ya Kristo. Muga nkaraba umuvinyu kaguma ari umuvinyu, umukate ukaguma ari umukate. Ntababa patiri amafilozofi yabo baraduhenda. Nukuri ivyo narabibayemwo umwanya muremure. Umupatiri yatwara iryo shure yari umufurera yitwa Vyandariye Joseph. Umunsi umwe ndamugendera ndamubwira nti jewe ndafise ikibazo, burya naho nkorera naho nsenga je sinemera ko Yesu ari muzima mu Karistiya. Arandaba, yarasanzwe akaze cyane, acambwira ngo misi yose ku konsekrasiyo uze wamumubwira Yesu uti Yesu ndagusavye unyereke kuri muzima mu Karistiya. Aho hose mwumve ni kimwe twita hypocrisie, kwinyegeza. Hanyuma ndamara umwaka wose nja mu misa ku konsekrasiyo nti Yesu unyereke kuri muzima mu Karistiya, ngaturumbura amaso uziko mfise na manini nkaraba nkabura, nkaguma mbona umukate ntariko. Aba bapatiri baraduswaganyaga Yesu na Mariya, aba ubona ni hatari. Umunsi umwe Imana irafise ukuntu yishura, ariko wa gatanu tugiye muri adoration, jewe mbona abashizemwo mu kibonesherezo ihostiya nyeranda icafyemwo umusaraba, sinzi ko mumaze kuyibona. Ndavye ntingira Yesu aranyiyeretse basha, ndaturumbura amaso ni mugabo reka ndaraba. Adoration iheze nja mu sakirisiya nsanga amahostiya yose manini bakoresha acafyemwo umusaraba. Nisinaye nababwiye ko batubeshe, narinzi ngo aranyiyeretse. None nuguswaganya n'abo bantu baraduhenda. Sinzi ukuntu vyagenze. Cyari cagihe hari haje umupapa yarafise ingabirano nyinshi muzi yitwa Jean Pliant. Ico gihe Père Rama wo muri foyer araza aradusabira uruhusha kuri iryo shure. Ryabaye ikintu c'agatangaza aho bemeye kutureka tugasohoka ku ishure tugiye gukurikirana inyigisho. Ryabaye irya mbere twari tubibonye. Aradusabira uruhusha baratwemerera turaja muri foyer. Tugezeyo mwumviriza ibintu ngire ndababwire birakomeye. Uwo Jean Pliant yatanze inyigisho ku kintu cerekeye ikigongwe. Yaravuze ati nimba ushaka ko Yesu muzima mu Karistiya gukiza, banza utange ikigongwe, kuko ujya muntu utararekurira araza kukuzibirira inema n'imigisha. Banza murekure. Aranatubwira ati aha harimwo n'abandi vyega, wa muhungu we uzi ko wateye inda ukayihakana umwana bakamukorora, wa mukobwa uzi ko wakoroye inda uyo mwana mwita izina ubu nyene. Nimba umwita uti ndamwise Eme Irakoze, ucutsana ngaho umusabira imisa, umubwira uti mwananje Eme Irakoze ndakwemeye, ndakwakiriye nk'imfura yanje, ndagusavye ikigongwe kubona narakwisha arije nari kukubungabungira ubuzima. Ati kuko uwo mwana arashobora kukubuza kubohoka. Ati banza umwakire nk'ingabirano y'Imana, kuko wagiye kwitambika mu mugambi w'Imana wewe, kuko siwe wamuremye. Imana yafatiye kuco yari ibonye iraheze iramurema, mugabo we uja kumwaka ubuzima. Ati mugihe utamusavye ikigongwe ntukira. Ati wa muhungu uri ngaho uzi ko wihakanye imfura yawe,
ako kantu karakomeye bane b'Imana. Abapapa tubita ngo yitwa papa Wiri kuko imfura yiwe yitwa Wiri. Igihe cyose tuguhamagara ngo papa Bosco tuba tukwibukije ko iryo zina atari iryawe, kuko hariho umwana wihakanye niwe wategerezwa kwiyitirirwa. Murabitahura? Naco gituma abenshi amazina muduhamagara saa yacu. Uri umumama bakakubwira ngo witwa mama Berize, ucutangura kwiyumvira uti kakayoya nanigura, ubwo nikaba kitwa Leandra, ngira baba bampamagara mama Leandra, bisigura ko n'izina ufise si ryawe. Bisigura ko uherahe gusaba ikigongwe rwa ruyoya wa Kororinda. Ati abantu muri ngaha abavyeyi banyu bapfuye barabavumye kubivanye n'amakosa mwabagiriye, akakuvugira ko amajambo mabi bivuye kuri wewe, musaba ikigongwe. Birakomeye. Uhavumye uti papa warapfuye mugabo naragushavuje ndasavye ikigongwe. Ati saba ico kigongwe kuko biraza kukubuza kwakira urukiza rwa Yesu. Nashimikiye ku kigongwe, ndabandanije n'ivyanje, ako karagaciyemwo. Hanyuma imisa iraba. Muri iyo misa barigishije n'ukuri turumva ko bikomeye. Je nza kubabwira ibintu bibiri vyankozeko. Muri iyo misa hageze kuja gusangira, kuko nari kumwe n'abandi banyeshure bibaza ko ndi umuntu asenga gose w'igitangaza, ugiye gusangira warafukama. Ivyo bita matu mwambonye kwifotoza. Hariho abantu uje no gukora mw'isengero ubanza kura uti mbega padiri mukuru nihari yambonye, ukacuca no kumuramutsa kugira abone ko nawe ufise umuduga waje gukora isengero, mbega wambonye. Ubu ni navyo dusigaye tugira. Iyo tugiye kujana utwo kurya twaboro tubanza kumurya ko posteri, ukifotoza selfie, ukacushira kuri stati ngo ndakunina hazamana wampaye ivyo ndya n'ivyo mfashisha boro. Aho Yezu atubwira ngo impera yawe wayironse. Ntiwashatse kwifotoza, ntiwashatse kwiyereka padiri mukuru, yakubonye affaire termine. Nturindira ibindi, kuko iyo ukenera impera ivuye mw'ijuru waza ugakoropa mu gacerere kawe. Yezu yakubonye n'igihe wahaguruka yakubonye, akazomenya nawe ukuntu agusubiriza mu ndumane. Ibintu rero vy'ukuza turifotoza, ushitse ngaho imbere ukaca wunama ugahindukira ukaraba ko bose bakubonye, ariko winjiye mw'isengero utigera uca bugufi. Tukambara amashapure ku kuboko, ayandi mw'izosi n'iyindi ku rutoki, na zitatu mu mufuko. Mativi wambonye. Bangahe mu gukenguruka abakenyezi mwaguze baga noro ariho mukenguruka bose nuri hari inyuma kazibona. Abigeme mwagize mariage, ndashimiye umukama ubere kuterega narongowe. Nimba mwari muzi ngo na ngiyi iriko sawa, nta ndashimiye umukama, urifotoje urahejeje, utahira iyo foto. Naco gituma tuje kurondera umukama, tube tuza vy'ukuri n'umutima ukeneye kunywana nawe. Dukeneye kwifotoza nk'uko kwiwanje nagenda ngaca bugufi, kandi nico ngiye kwakira ntemera ko ari Yezu, mugabo ugafukama wari kumbaza ati none ufukamiye iki? Cari kibazo. Bavukanye uwo munsi duhejeje gusangira muri foyer, bavuga bati nimutekane, Yezu agira gende. Ntangura kwibaza, none ko bambwiye ngo ujya mvuye kwakira ni Yezu, uwo nawe agira agenda avahe ajahe? Ni we nimwumva baba padiri ko baduswaganya n'ukuri kandi cyane. Ubwo nyene nza mbona patiri arashize ihostiya nyeranda mu kibonesherezo, baraninahaza baravuga n'ibisabisho vyinshi.
mu nyuma turafukama. Patiri Amanda atangura gutembereza Yezu. Akimwururukana Yezu bavukanye iki kintu kirakomeye. Yezu ahantu yaciye ahagurutse avuye mu gisagara aja mu kindi yagenda arakiza. Mukabona Yezu ahagurutse aha abakira murakira, kuko ahaciye arakiza, ahaciye arabohora, ahaciye aratekanya. Naco gituma Yesu ntavira ku ngoma ubusa, arinza afise icaje gukora. Amen. Ico gihe Patiri arururuka, nza numva hariho umumama yambaye neza amabazin, inzahabu, ubona ko atari umuntu aciye aho, ari wa wundi twita umuveremakazi w'ukuri. Numva aravuze ikintu cantumye kwiyumvira. Yavuze ngo Yesu, ndagusavye unsubize ubusugi bwanje, nzorinda mpfa ntasubiye gukorora inda. Ndiyumvira zayo majambo mwisinzi ry'abantu barenga 2,000 abivuze ata kintu yabonye. Mugabo nabona wa mukate, none uyo yabonye. Mu nyuma nkabona uwundi yikubise hasi, nkabona uwundi aravuze, uwundi hari yarahenutse, uwundi hari yarahenutse. Nti bya bintu birakomeye, bya bintu birahaye bikomera. Ntangura kubaza nti mbe Yesu Mariya, jewe abantu bahora bambona ndi muri ruwanje, ndumukorezi, aho mpenukira nanje ngatangura kuvuga ivyo navukoze, jewe sinzoba mfurosha umutima ngo urukiza rw'Imana biranka. Ndabarahi ibi vyanyibukije, ndakunda kuja mu misi yo gukira no kubohoka mu Kanyosha. Ni ubona umuntu bakamubwira ati raba Yesu, mwihweze, akarahira raba Yesu, ngira yumvira ati ninamuraba ndahenuka karabaye. Bavukanye hariho abantu twiyumvira ico abana b'abantu baza kutuvuga ko gusumvya ubwiza n'iteka ry'urukiza rwa Yesu. Ico gihe nkabona nije ndapfuye no kuri kw'Imana, uko nyegera mbona bamwe barira, abandi bakoma induru, abagabo bagakoma induru, nije ndapfuye. None ivyo ni biki? Ntangura kwiyumvira mbe yemwe je nzosura gukira ba banyeshure bo muri lycée ninahenuka, je ndagowe. Mu nyuma Patiri agomba nshikire, burya igisabisho naragihinduye. Ndavuga nti Yesu, je sinahora nemera kuri muzima mu Karisiya, ubu ndavyiboneye. Umviriza rero ngusaba ikintu, urengane, wakoze nabonye ko ari huri, je ntunkoreko. Wigire wakoze, je ntunkoreko. Kubera navuga ntiyihenza akankorako ndatemba, je nico narinzi, nibwo bwenge buke bwanje nari nifitiye. Ni Yesu, urakoze, wirenganire, ntunkoreko, nabonye ko ari huri, nukuri urakoze, igire. Ashitse ndavye n'ibirenge vya Patiri, ikirato kinyegereye. Abaganga muri ngaho iyo muza kumpima, ngira umutima hari hasigaye nk'amasogonda ngo nce mu mazuru kubera ubwoba. Murundi Yezu yari yahejeje kunkorako, kuko ico yarakeneye ko ari kunyereka ko ari Imana kandi ari muzima mu Karisiya. Bavukanye ararengana, arenganye ndahaguruka ni awi, ndahatswe. Mu nyuma nza numva bavuze, ariko aratembera wa mupapa Jean Priant avuze ngo hariho umupapa yagize accident, akubita agahanga kuri parabrise, agwaye ingwara yo kuguma ava ibiseru mu mazuru. Niyimyiri rya nyuma Yezu mu Karisiya aramukijije. Kumbe mwumva ibitangaza Imana ikora abavukanye.
uyo mupapa yakize je twari twicaranye jewe nagiye mbona umuntu yagumije akaeswime tumwe dutoyi ku mazuru nkagira ni babagabo bipoze banse ko tubanukira hariho abantu b'amapoze isi bayiranguye nijuru bibaza ko ari iryabo ariko mbona nyamugabo mwumve iki ni ikintu gikomeye abamubwiye ngo niyimyiri rya nyuma Yesu mukarisi yaramukijije nza mbona arahagurutse ngo ntariko zirema kwishimwa akavyara none nk'uyu bavukanye mu mwanya baraza kuvuga ati umuntu yagize ibimenyetso ibi n'ibi Yesu yamukijije ndazi ko hariho abantu bataza kuvyemera kandi bakize baraza kubabwira abantu mwasabiye hariho benshi muri mwebwe mutaza kuvyemera kandi bakize n'ubu yaba narifise iyo ngabirano nta niyo nifitiye Yesu akambwira ati hariho umuntu agwaye umugongo aguma yunamye mubwira haguruka arakize ndazi ko hariho abantu atari kwemera guhaguruka ariko uwo mupapa ilo courage aragira umwete arahaguruka arimyira nanje ikijuju nibereye aho kwambaza sinzi ko mwibuka inyigisho nabahaye ejo abantu dufise umushaha usinziriye aho kwibuka ingorane zanje aho kwibuka umuryango mvamwo aho kwibuka ibibazo ndimwo jewe nariko ndaba bahaguruka biyakirira urukiza aho kuboroga nanje nsabira ivyanje nkaguma ndaba uyihagurukiye akize nanje mvuga ngo ariko zirema kwinshi nanje simenye ko ari je zaremye zicuramitse ari je ndikijuju bavukanye mu nyuma barasubira baravuga ati hariho umupfasoni yagwaye ingwara yo kuguma ava amaraso ntasubire kuja kuzibira ayo maraso kuko Yesu mukarisiya yamukijije nti ivyo vyoshoboka gute wa mukatumwe ndenganya aho rero ndibagiye ibisabisho narimwo mu nyuma nijewe ngiye kunigana negera ndabe ivyabaye hari ikintu cabaye bavukanye nzopfa ntibagiye hariho umumama ntiyari n'umukatolika munyumviriza ibintu Yesu akora uwo mumama yari umumusulman yaragwaye ukuguru ngo bari bamubwiye ko bazogucira mwivi sinzi ibintu yaragwaye wamengana amashira ngo ari ku Murundi hanyuma baramubwira bati umumama babana kuri Saint Augustin aramubwira ati ingo tugende hariho ahantu abakatolika bava basabira abagwaye kubera wimirije gucibwa ukuguru urashobora guta umutwe ukaja hariho hose maze nyamumama aragenda ngo bashitse ku muryango wa Foyer de Charité aca uwo mumama wo kuri Saint Augustin amubwira ngo uravuga ngo isa ngo nukuvuga Yesu ngo isa nimba vy'ukuri uri umwana w'Imana nkiza kuno kuguru ngo usubire uvuge ngo Miriam muramwumva ngo nimba koko uri nyina w'umwana w'Imana mbwirira Isa ankize ntiyarengeje ayo mungana abiri aragenda arashika yicarira kuri gazon twebwe turatamba indirimbo ntazibagira ngo uri mwiza mana nzima ibi vyiza bivi wawe mana nzima abona ukuntu abantu bariko baraguruka abariko bararira batwenga badutse bakoma indura badutse batwenga umwe wese Imana yamukora ko ku buryo yishakiye nyamumama arahaguruka kugira arabe ivyo bintu bidufasha ivyo ari vyo yumva kwa kuguruka ahwahutse agiye kurabasanga hamwe hari havyimvye hasigaye hameze nk'igishambara arondera aho ya mashira yamenekeye arahabura nababajwe n'intahe yashinze ngo nagire ndababwire ko wa mukama wanyu yankijije ni nama nakira Yesu mu misi yose nama ndamwakira sindamenya ko akize ariko umugore aje rimwe ngo wa mukama wanyu aho nta gasuzuguro mwumvamo aho nta imiriyasiyo mwumvamo kumva ko dufise umukama kiza
twama twamwakiriye buri gitondo buri umugoroba, yama turindiriye mu taberenakuro kugira ngo tuze iwe, ariko ntitumenye ko akiza. Ariko uje rimwe agataha duvyonza akajambo ngo wa mukama wanyu yankijije. Ego nukuri kw'Imana, n'imyaka maze nsangira, imisa maze kujamwo, sinigeze menya ko Yesu akiza. None uyo muntu aje rimwe aramaramaje imbere y'abantu arambwiye ko Imana nsenga ikiza, jewe atavyonzi. Tugire Kristo. Ako kara kambere, wa mupapa arahagurutse agiye gushinga intaha, aravuga ati jewe mfise akazi keza, navukiye umuryango umeze neza, ivy'Imana sinigeze ndavyitaho. Témoignage yagize niyo yankozeko, nuko bagumye bamwaka mikro atatubwiye vyinshi. Aravuga ko yagize mariage mu isengero kugira ngo ibirori biryohe, atari uko yarakeneye umuhezagiro w'Imana. Bangahe muca mu isengero n'imisi igahera mutazi ni sakramento muje mw'ijari ryo? Bangahe atabana nababatirisha, atari kuko nkeneye ko bavuka mu Mana muri mutima mweranda, ariko kugira ndonke ukuntu norganiza umunsi mukuru. Umunsi umwe rero ngo umugore wari umujene marié yaramubwiye, uwo mugore yatwaye umugore asenga, ngo akamubwira buri gitondo ko agiye mu misa. Nyamugabo bikamushavuza, ngo umunsi umwe acamubwira ngo sinzosubira kunywa icyayi gitetswe n'umukozi, nzokwama nywa icyayi gitetswe na wewe. Kwari kugira mubuze kuzinduka mu misa. Mu nyuma ngo nyamugore akacaza jaja mu misa yo kumugoroba. Umunsi umwe rero ngo mbe n'abagenzi biwe bategura kuja kurya ikirori i Bugarama. Bagiye i Bugarama niho yabwiye uwo mukenyezi wiwe ati ryari tuzogenda i Bugarama. Aramubwira ati reka nze mbanze nje mu misa toya, kuko tuzohitana kayi muri vire. Sinzi abanwa kayi ko muri vire ukuntu kameze. Ego baracayo, barafata ako kayi baraja kuryoherwa i Bugarama. Mu nyuma wa mugore abwira umugabo wiwe ati ndagusavye umanukane nje mu misa. Hariho abantu bazi icari ic'Imana iri mu buzima bwabo, no mu mwanya w'ikirori, no mu mwanya abandi baryohewe, agatima gakubita akiyumvira Imana. Ubwo gamuvukanye wowe uri muri abo? Ndabandanije. Mu nyuma umugabo amubwira ati oya uno munsi ntahuja nije usenga. Umugore arinumira, yitorera agasakoshi kiwe yipakiza muri yasi, aramanuka. Abandi bagabo bari bahari baja gukokeza wa muhungu ati wabonye wa mugabo wa mugore wawe ko agiye? Uwundi acasimbira mu muduga afise mu mutwe ko agiye guhamvya ya Iyasi umugore we warimwo, aca atambika umuduga imbere mpaka wa mugore amusubiranye inyuma. Nuko yahavuye agira ryasanganya. Bavukanyi yarivuje iburaya ntiyakize. Umugore we akaguma amubwira ngo burya amahera ntashoboye vyose, umunsi uri izina Yesu azokwereka ko ashoboye. Naho Yesu yahavuye amwerekera ko ashoboye imbere yacu. Tugire Kristo. Bavukanye, iyi nyigisho sinayibabwiye kugira ndababwira ubwo bugaba nagize mu kutemera Yesu mu Eucharistie, ariko nayibabwiye kugira ndabasabe mukunde Yesu mu Eucharistie. Ukumva uremerewe, ndagusavye ntihagira ahandi uhungira ingo muri adoration. Ndabibasavye kuko ntuzosubire kuja guha amosozi yawe abantu batazi agaciro ka mosozi yawe. Ingo nga muri adoration muririre Yesu, uhejeje wihanagura amosozi yawe nka wa mukenyezi Ana, ugendaho mwibarabara ugenda uratwenga. Kuko jewe uje kuririra urira wareka ntaco bimbwiye, muga amosozi yawe arafise ico abwiye Yesu mu Eucharistie. Ndabasavye mu mukunde. Bavukanye kubera iki? Abakundana je mpora ndaba abageni, iyo ndiko ndigisha abageni bararabana mu maso bakaganira atani ijambo bavuze. Ndabeshe? Mpora ndaba ugiye mu muryango
umugabo arashobora kuraba mu maso umugore wiwe akamubwira ati muzimane atani jambo avuze canke akamubwira ati ugarabona ko ari ikintu amubujije. Hari n'inkuru baba baguteye ukabona muravye ko ari ikintu amubujije. None ko abakundana baganira mu kurabana mu gacerere, kubera iki mutaza kuganira n'umukunzi wanyu Yezu mu gacerere? Umwihweze nawe akwihweze, umuririre nawe aguhoze, umutwengere nawe akongerereza akanyamuneza. Uwo niwe Yezu, uwo niwe Yezu muzima. Yavuze ngo rega ndi kumwe namwe gushika ku muhero w'isi. Mbega ari kumwe natwe gute? Mu Kristo y'abavukanye. Murahiriwe bavukanye ufise utuntu dutatu ngire nsozerereko. Kubera iki abapfumu bagize imisi batuma abantu bamwe bamwe muri mwebwe ngo ngendo unzanire rya hosti ya Nyeranda ndaguha 200. Ni ifarini vanze n'amazi gusa, nta kindi kintu kirimwo. Mbega umufuko w'ifarini ugugwa ngahe? Ubwo urashikana 200. Kubera ko umupfumu atokwigurira igunira akikorera ivyo ashatse mwigunira ryose, mugaga hitamwo kugura agahosti ya kamwe 200. Mwumvise ko shetani maze kudusumbya kumenya Imana. Ngo rega Yezu turakuzi uri umwana w'Imana nzima. Umviriza shetani ramunsi mugatwebwe ntiturigera tumumenya. Kubera iki bakeneye kuyitwara iyo hostiya? Kubera iki bayirondera kwiki? Tugire Kristo bavukanye. Ikigira kabiri, igihe abatumwa b'Emawusi bari mu rugendo, ico kibazo namye ndakibaza. Bari mu rugendo Yezu akaza akagendana nabo, ngo bamaze kumubona ngo amaso yabo yaciye yuguruka, ngo amanyuye umukate, ngo bumvise akanyamuneza. Nta handi uzokura akanyamuneza atari imbere ya Yezu mu Kristiya. N'igihe uzoba udundumiwe urushe uremerewe, nta handi uzokura akanyamuneza ni ngaha kwa Yezu. Bavukanye ikintangaje ngo yaciye amanyura umukate arawubaha, ngo ubwo nyene acaranyika. Namye mbaza abajene nariko ndahinyigisho nti none Yezu amanyuye umukate akacanyika yanyikiye he? Ngo ntavyo tuzi. Eka murabizi. Yezu amaze kubahereza Ukaristiya ntiyashobora kuguma ahagaze imbere yabo, kuko yari yanyikiye muri Ukaristiya. Ngiyi nyinshi isanzwe. Amaze kumanyura umukate akawubaha, Yezu ntibari gushobora kuguma bamubona. Bari bamufise mu biganza nka twebwe turi bijuju, ukaguma uvuga ngo Yezu ndakubone kandi uhejeje kumwakira ha. Ukeneye ngo shaka nyiyereke. Ibi vyanyibukije umunsi umwe kuri Monsiyo habaye ikintu, hari ku munsi mukuru wa Bikira Mariya kwikonsekrasiyo, sinzi umuntu yadukubisa akaguma ngo yongwe Yezu aratwiyeretse muzu. Tuca dukubita umukuku tuva mu isengero tuja hanze kwikonsekrasiyo, tumusiga ngaho tuja kurorera izuba ngo turiko tumurondera mu zuba. Tugire Kristo. Ndibuka iyo misa umupatiri yari yacatubwira ati mwese fukama saba ikigongwe. Mwamusize ngaha mugiye kumurondera. Yababwiye ati jendi wa mukate muzima, mugabo mwese ubu ngo yajubu ngo naragiye kwakira agakiza, ndi muri Vivante, ndi muri inde, wamusize ngaha. Hari inyigisho Perama yatanze yanyoheye, yabajije abakristo ngo Yezu ari kwisi yataha kwande? Kwa Simoni Petero. Ati Eklezia Katolika yubatswe kuri inde? Kuri Simoni Petero. Ati rero nagire ndababwire, ati mugiye hajya hanze abakizwa bakamuhamagara ati Yesu Yesu Yesu. Yesu aragenda akabatabara, kuko yavuze ngo aho babiri cye batatu bakoraniye niho mbandi. Avuye kubatabara aca yitahira mu taberenakuro kwa Simoni Petero.
mumufise ngaha. Sinumva ukuntu rero umwana asiga umuvyeyi muhira akaja gusemerera ku musozi ngo rega dawe ikamba mbiri zacitse. Dawe ikamba mbiri zacitse ntiwari kubimbwirira muhira wa kirofawe? Uza kubimbwirira hariya we nitwamana ntituri kumwe, uza gusemerera ku musozi gute? None namwe muja kumugora mumuhamagariye hariya agute? Ndabaho ikindi kibibemeza. Genda mw'isengero iyo ariyo yose yaba bavukanyi b'abaporotesani na pasitori yinjiye ntiyunama kuko arazi ko Yezu si yari. Ndabeshe? None ndabeshe? Ariko mwebwe murazi ko mwinjiye arihe mutabere nakura. Nico gituma winjiye urafuka mukunda mugakubita urumenyetso kuko uzi ko umwami w'abami ari ngaha. Bajya nabo baragenda bakitambukira uko bashatse kuko ntibaratangura kumuhamagara ngo aze. Murabitahuwe? Naco gituma mwinjiye mu ngoro y'Imana ca bugufi, umwami w'abami nihari. Akonsozereye ko ndabasavye ndabinginze igihe c'ishikanwa, ego muratanga amahera ni vyiza. Ishikanwa rya mbere umukama akeneye n'ubuzima bwawe n'umutima wawe. Je sinzi abaririmbyi bariko baravuga ngo ngaba abavyeyi dushikanye tubashikanira Imana. Muhora mwibuka kuvuga uti mukama ndahereje abavyeyi banje, ngibi bibondo dushikanye tubishikanye. Muhora muhereza ibibondo vyanyu Imana kwishikana. Mwebwe zijya ndirimbo siho muba mwibereye. Igihe c'ishikanwa banza ufata akanya wikonsantre. Patiri uko ahereza umukate nawe wishire kw'ipatena uti Yezu iruhande y'uwo mukate uza guhinduka umubiri wawe ndahashize mama, ndahashize umwana wanje naka, ndahashize diregiteri wanje ku kazi, ndahashize urudandazwa rwanje, maze Yezu ndabiguhereje iruhande y'iryo shikanwa rizima. Banza mwihereze bavukanye. Kuri konsekrasiyo hariho abantu ni konsekrasiyo ihera dusinziriye. Ariko mpora ndaba iyo prezida aje, mbe ndetse prezida n'umukuru w'umutumba aje, twese turabimenya. Ariko Yezu tugasamara ari ngaho. Bavukanye ndabasavye ku konsekrasiyo ikiringo cose musigaje muzobe muri maso. Umubwira uti Yezu kaze shika. Imbere yo kuja gusangira, je mpora ndaba iyo ngiye kuramutsa ndafise abagenzi ndamutsa, umuryango ndamutsa, barangwa mu nda nkabona ko nanje mfise abanje. Ariko Yezu uhora umwakira gute? Ugora umubwira uti Yezu kaze mu buzima bwanje, Yezu ndaguhaye ikaze mu mutima wanje. Kaze Yezu nahejo vyashitse ngashwana, kaze Yezu. Yezu naho vyashitse ryari sinsenge, kaze Yezu. Yezu ndashaka Yezu uzumfashe rabo umutwaro w'umuryango wanje. Yezu rega handananiwe Yezu, ingo Yezu wanje, ingo mukiza wanje, ingo je ndaje kuguhabwa kugira ngo umfashe kuba muri ivyo bintu kuko ndice nyene ntaco no kwishoboza. Ubwo ako kanya muragafata muvuye gusangira. Ubwo nta bantu baca batura umube nk'iyo duhejeje kurya umuceri. Oya jewe yonje kubaramutsa, jewe umupatiri mutoyi, muhora muvuga ngo karibu patiyo, kaze patiyo, patiyo ndaryohewe nuko kubona pati. Jewe nije muryohererwa no kubona gusumvya kuryohererwa kwakira Yezu. Ubwo iyo umwakiriwe umubwira uti kaze Yezu, ndahiriwe ko ndakwakiriye Yezu, shika mu buzima bwanje Yezu, kaze mahoro yanje, kaze rukundo rwanje, urakaza Yezu. Ubwo muramufata akanya mugafukama mukamuganiriza ko abaje mu mitima yanyu. Vy'ukuri muramubikora. Raba ukuntu Yezu yigorewe, arashika ntimumuha ikaze, muramwakira ntimumuganiriza, arigora mukaca mumwugarana. Hari igihe Papa Francisco yatanze inyigisho avuga ngo erega ubu umutima mweranda ntakivuga ngo nyugururira ninjire, ngo basigaye avuga ngo nyugururira nsohoke.
uko turamwakira tukamwugaranira mu kumba kari hariya, ibindi tukabijamo turi twenyene. Ndabasavye, ushaka gukira, itegurire kwakira Yezu muzima mu Ukaristiya. Naco gituma yavuze ngo uriye umubiri wanje akanywa n'amaraso yanje arafise ubuzima. Bisigura ko sizirya ngorane ziri ubuzima. Uwo ni waza kubakiza, si patiri mukuru wanyu azakubakiza habe na gato. Yezu muzima mu Ukaristiya niwe aza kuza. Niba wishinga rero ugira bwa bugugu nka bumwe bw'iwanje bwo guturumbura ngo urindiriye kumubona, ntawe uza kubona. Koresha amaso y'umutima, kuko ni n'imfungurwa y'umutima. Turabitahuraga yemwe. Ikintu sinumva abaganga bari ngaha hamwe ho hari iserenge mwaca mugira vaccine no munsi mwese mukumva mumukunze Yezu mu Ukaristiya, niho hari ubuzima bwanyu, niho hari urukiza rwanyu. Jewe ndagenda bwire tugiye kuri anterema, ico gisomwa ndagikunda ngo uri umubiri wanje akanywa n'amaraso yanje arafise ubuzima kandi ubuzima budahera, ngo nubwo yopfa nzomuzura ku munsi w'imperuka. Ngaka ga specialite Yezu yaduhaye. Naco gituma rero uno munsi nitwihutire kurondera ibindi bikenewe birebire, mubwira uti Yezu ndagukunda, Yezu ndagushaka, Yezu mukiza wanje, Yezu mahoro yanje, Yezu rukundo rwanje. Nawe ariteguye kuguha urukiza rwiwe, aguhezagire, aguhoze, aguhindurira izina, maze ugende uyaga hose kw'Imana usenga ari Imana nzima mu Ukaristiya. Tugire Kristo.